muhorane umukama ivyo dusoma mu Njili Nyeranda nk'uko yanditswe na Matayo. Abantu Yezu abonye abantu isinzi iruhande yiwe ababwiriza kujabuka ku yindi nkombe. Umwanditsi aramwegera ati, mwigisha, nzogukurikira iyo uzoja hose. Yezu amubwira ati, imbwebwe ziri naho ziba, inyoni zo mu kirere zikagira ivyari, yamara umwana w'umuntu ntafise aho afasha umutwe. Uwundi wo mu bagendanyi biwe amubwira ati, Mukama, ndikebanuye mbanze nje guhamba dawe. Yezu nawe aramwishura ati, nkwirikire, ureke abapfu bahambe abapfu babo. Twakirize yompi inkuru nziza ya Yezu Kristo. Twaje kuri nahaza umukama ko umukama yakuye umwe wese akamuha ubutumire bwo kuza kumurinahaza muri no mwuka nyiranda y'imisa, aho tuzirikana ko ukubabara no gupfa k'umukama wacu Yezu Kristo kwadusubije iteka ry'abana b'Imana. Naha rero kubw'umukama bw'urukundo rwiwe yatumiye umwe wese akamubwirira ijambo ati, naka, akakubwira ati, jabuka ku yindi nkombe. Sinzi inkombe uriko muri uno munsi, sinzi inkombe uriko mu buzima bwawe, ariko Yezu yagutumiye ashaka kukubwira ati, jabuka uje ku yindi nkombe. Umwe wese arinjira mu ntimatima z'ubuzima bwiwe akaraba inkombe ariko. Hama Yezu kuko azi inkombe uriko, kuko azi vyose, abona vyose, akakubwira ati, jabuka uje ku yindi nkombe. Arabona ko inkombe turiko atari inkombe ituzanira ubuzima. Arabona ko aho turambaraye canke mu vyo twivayangamwo ataco vyodushikanako. Ariko kuno munsi umukama ashaka ko aguhindi privilege, aguhindi occasion, arakubwira ati, jabuka uje ku yindi nkombe. Umukama ashaka ko dufata decision, ko duhaguruke tuje ku yindi nkombe. Iyo yindi nkombe ratubwira niho ari. Ashaka kutugumbira, ashaka ko twimenyesha, ashaka kutubwira ico duha ubuzima n'ico dusubiza iteka. Ico duha ubuzima n'ico dusubiza iteka. Umwe wese rero ni ukuzirikana akinjira mu ntimatima z'ubuzima bwiwe, akumva ko umukama ko aramubwira ijwi amwongorera ati, jabuka uzi wanje. Ahari ubuzima, ahari amahoro, ahari akanyamuneza n'umwidegenzo. Ico dufasha rero bavukanyi gutuma tuva kuri iyo nkombe turimo umukama adashaka ko tugumako, adashaka ko tuhamata, ariko agashaka ko duhaguruka tukaja ku nkombe ashaka ko tujako, kuko aduteguriye ubuzima, akadutegurira akanyamuneza, akadutegurira amahoro. Arashaka ko tuziba iminsi yose. Numvise mu isomo ca mbere ingene umukama ashaka guhonya Sodoma na Gomora, yumvise
atokora ico gikorwa atabanje kubibwira gusavya ibintu. Nuko Iburahimu yama imisi yose mu kiganiro n'umukama imisi yose, yama mu gisabisho, yama ashengereye umukama imisi yose, yama mu ngoro y'Imana imisi yose. Kuko amajambo tumaze imisi tuzirikana, turumva ko Iburahimu n'umukama bafise ubunywanyi bwuzuye, bama bayaga imisi yose, barafise ikiganiro kidacika, barafise ivyo bayaga imisi yose. Naha rero yumvise ko atokora ico gikorwa atabanje kubwira Iburahimu. Nuko Iburahimu yama mu ngoro y'Imana, yama azirikana, yama afukama, yama aganira n'Imana, kugira ngo bavuke tubone iyo nkombe turiko, ko umukama ashaka ko tuyivako. Nuko tuzi imisi yose iwiwe akatuyagira, tukayaga, tukamisha dushaka, aho ashaka kudushikana, aho ashaka kudushikana, n'ico ashaka kutubwira mu buzima bwacu. Birakunda rero ko dushobora kuva mu byo turambarayemo, mu byo turimo, ibyo twibaza ko bitugirira akamaro, ibyo twibaza ko hari umukama yabiduhezagije, ibyo twibaza ko umukama ari hari, akatwongorera akatubwira tudashaka tuja ku yindi nkombe kuko aho usonga dushakiye. Igisabisho rero bavukanye ni nkenerwa, kandi igisabisho kirakenewe kugira ngo tubone ko inkombe turiko atari umukama dushaka ko, ariko atubwiye ati va uri uje ku yindi nkombe. Ica kabiri, kugira ngo dushobore kuva ku nkombe turiko tuje ku nkombe ye dushaka ko tujako, nuko tuba dufise imbabazi, nuko tuba dufise ikigongo. Mwumvise ab'i Sodoma na Gomora, sinzi ko Iburahimu yarabazi, yarabumva, ariko yumvise ko umukama agiye kubahana, yumva umutima uramwankiye, yumva yobasabira. Baramuteye impuhwe, nawe yumva impuhwe ziramuvyotse, yumva yobasabira ku mukama. Niwasanga 50, 40, 45, 30 gushika kuri 10, aho hose mwumvise ikiganiro ingene bamwe bayaga n'umukama, kugira ngo abo bantu bibatikire. Rero kugira ngo tuve ku nkombe turiko tuje ku nkombe ye dashaka ko tujako, nuko tuba dufise imbabazi muri twebwe, kandi tuba dufise ikigongo kidaharura. Nuko twumva ko ubabaye kubabarana nawe, nuko twumva ko uri mu maganya twomuba hafi, uriko aratakara twomufasha kuva muri ivyo arimwo. Ahandi hoho Yezu niwe atubwira ati narashonje muragaburira, nari kavantara muranyitaho, nari mfunzwe muraza kundaba. Turakeneye imbabazi mu buzima bwacu, kugira ngo rero tuve ku nkombe turiko umukama adashaka ko twaho tuje ku yindi nkombe. Ica gatatu, turasaba kuba abagororotsi, kuba abagororotsi, kumva ko twinanata kugira ngo tube abagororotsi, kumva ko twinanata kugira ngo novuge nti tuje mu bunywanyi bwuzuye n'umukama, tuba abantu buzuye n'umukama. Pawulo bavuga ati reka nimwemere mwuzuye n'umukama, ahandi ati nimwemere mutima mbwira ndabagenzi, abantu buzuye n'Imana mu kuri, abantu bazi Imana by'ukuri, abantu bafise korasiyo n'umukama atagaye mu kayira. Tubaganirije igisomwa ca mbere, n'abantu 5 barabuze mu gihugu cose, harabuze 5 bari mu mukama.
igisagara caratikiye kuko abantu batanu babuze, naho Iburahimu yigoye agasaba umukama abantu batanu ntihigeze babona, kuko igisagara caratikiye kubera abantu batanu. Ingo ziratikira kuko ntari intungane, kuko mbesha umukama. Igihugu kirononekara kuko jewe ntari intungane mu mukama. Isi iraronka amagorwa kuko uriya jewe. Tuba abantu b'intungane bavukana, twebwe umukama yakuye umwe wese mu izina ry'iwiwe, nituba akazuyazi twemere vy'ukuri ko twemera, twumve ko iyo Mana tuyifise mu buzima bwacu. Uno munsi ndaje gusenga, niyo napfa bwaca nja gufukamira ibintu. Uno munsi ndafata randevue n'umukama, mvuye gufata randevue n'umukama nkaja kwivanga mu bintu. Abo baratuma abantu igihugu gitikira, abo baratuma imiryango isambuka, baratuma urwaruka ataho rushika kakaduza bwiwe. Duhindukire bavuge, tuve ku nkombe turi ku mukama adashaka ko tubaho, tuje ku nkombe umukama ashaka ko dushaka. Yezu ati nkwirikira, Yezu ati va muri ivyo urimwo nkwirikira, rekana n'ivyo, reka abapfu bawe, wowe nkwirikira. Wewe b'intungane, wewe ingokeshi wanje, umuntu w'inyusi babazi. Ikibabaje suko abantu batemera, nuko natwe tuvuga ko twemera Imana tutayera. Ico nico kibabaje. Ikibabaje suko abantu ari abapagani batemera Imana cambere. Ikibabaje niko natwe tuvuga ngo turemera Imana atariyo tubuzi kandi tunayihera. Ico nico kibabaje. Ikibabaje nuko tuvuga ko duhagaze kandi twaramaze kuba. Ico nico kibabaje, nico kibabaza umukama. Umukama arashaka ko tuva muri izo nkombe turimo, ndashaka ko tuva tuje kwindi nkombe ashaka ko dushika. Twisabire muri no kagenda y'imisi, umukama turonse inama zose dukeneye ngo dushobore kwaguka.